Yesu ashimwe cyane. Ndongeye kubaha ikaze kugira ngo dufatikanye kumva buno butumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Aha turiko turavugira ni muri groupe b'amaso ntihagire ugutwara igisibo cawe. Ubushize duherutse gukurikirana icigisho twabonye aho Babuloni yakombombotse igaherengetera igashira, maze aho yahora hagasigara harindirwa ibisiga vyankwa byose bihumanye, aharindirwa abadayimoni, aharindirwa imyuka mibi yose. Uyu munsi ndagira ngo duce dukomeza turaberera amajambo akomeye cyane atubwira ingingo zishika zitatu. Ingingo ya mbere iratubwira ngo ukunesha kw'Imana n'ubukwe bwa wa mwagazi. Ingingo ya kabiri iratubwira ngo inganji ya Kristo. Ingingo ya gatatu iraza kutubwira ngo uguhona kw'abansi biwe. Ayo majambo yose rero tuza kuyasoma mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohana igihimba ca 19, turagisoma cose, hanyuma turangije tuza guca twinjira mu busobanuro. None rero kugira ngo ubwo busobanuro tubwinjiremwo, ndagira ngo we nanje tubanze gusenga kugira ngo dusabe Imana iturungikire mpwemu yera, hanyuma twinjire muri uyu mwanya mwiza umuntu wese yumva yamaze kwitegura neza mu mutima. Dusaba amaraso ya Yesu atwoza tweza twuhagire buri caha n'akaha n'igisa n'icaha. Imana ishimwe cyane. Data mw'izina rya Yesu ndagushimiye cyane papa, ndagushimiye cyane, urera, uragororotse, uri umwami, uri Imana yacu, uri umwami w'abamuganza baganza. Oh haleluya, niwe muremyi w'ijuru n'isi. Oh turagushimiye kongeye kutugirira neza kuri uyu mwanya mwiza Mana. Ndanezerewe cyane gose Mana kubona wongeye kungirira neza mwami, nkahabwa uyu mwanya kugira ngo nongere gushikiriza bene data amajambo mwami. Urakoze mwami Yesu kubiteguye bose, kubagiye kumva ubutumwa bwiza bose, wongere kubagirira neza, wongere kubahingura, wongere kubavugutira Mana, wongere kubeza no kubatunganya. Era umugeni wa Kristo agiye kuzamuka, era abishengero agiye kuduga, abera nibitegure, abana b'Imana ndasengeye ubwoko bw'Imana, abera bose aho bari hose babe maso, bagabe bitegure, bashishikare kuba maso, babere maso ubugingo, bicare bagavye, kuko inzamba kabangiri hafi kuvuga. Mwami ndagushimiye kubwo abantu bariko baragabishwa, n'abantu bariko barawurirwa, n'abari ngo bariko barabwirwa kugira ngo bitegure basanganire Mesiya. Urakoze Mana. Haleluya, uri Imana isumba byose mwami. Ndasengeye groupe b'amaso, ndasengeye abari muri groupe bose bagire neza, bahingure, bongere kwezwa, ubasuke ko mpwemu yera, ubasuke ku bushobozi bw'umunaguro, ubashitse ku butumwa bwiza bw'umunaguro, wongere guhezagirwa, wongere kwandikwa amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo. Mwami ndasengera bariko barihana icaha n'akandi gisa n'icaha, ubahingure, bavugutire ubeze, wongere guhinguka, wongere kwezwa, wongere gutabagwa, wongere kukubona no kukumva no gusobanukirwa. Mitima yabo yongere kwakira umwami Yesu mu mitima yabo, wongere kwera. Ndagushimiye kubikoze Mana. Haleluya, urakoze mwami, bishimirwe. Nanje mbisenze nizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Haleluya, Mana ishimwe cyane. Tugiye gusoma rero aya majambo yose turayasoma, turangije tuza guca twinjira mu busobanuro. Ndakurarise mwene data uzingurure Bibiliya. Tugiye gusoma ivyahishuriwe Yohana igihimba n'ici 19. Turasoma duhere ku murongo wa mbere. Umutwe w'amajambo uravuga ngo ukunesha kw'Imana n'ubukwe bwa wa mwagazi. Dusome mu izina rya Yesu. Hanyuma y'ivyo numva mu ijuru ikimeze nk'ijwi rirenga ry'ishengero ryinshi riti haleluya, agakiza n'ubwiza n'ububasha n'ivy'Imana yacu, kuko amateka yayo ari ay'ukuri n'ukugororoka. Yaciriye ko iteka umwe maraya w'agahebuza yononesha abari mw'isi ubusambanyi bwiwe, kandi muhoye amaraso y'abagurano bayo. Rivuga ubugira kabiri riti haleluya, kandi umwotsi wiwe upfunduka ibihe bitazoshira. Babakuru 24 na vya binyabugingo 4 vyikubita hasi bisenga Imana
ivyagira kuri ya ntebe biti ameni haleluya. Ijwi riva kuri iyo ntebe rivuga riti nimushime Imana yacu yemwe mwese abagurano bayo, abayubaha, aboroshe n'abakomeye. Numva ikimeze nk'ijwi ry'ishengero rinini, n'ikimeze nk'ugusuma kw'amazi menshi, n'ikimeze nk'ijwi ry'imituragaro ihambaye kivuga kiti haleluya, kuko umwami Imana yacu ishobora byose ihangamye. Tunezerwe duhimbarwe tuyihe icubahiro, kuko ubukwe bwa wa mwagazi w'intama bushitse, umugeni wiwe ariteguye. Kandi yahaye kwambara impuzu zera nziza zikayangana zitanduye. Izo mpuzu zera nziza nizo bikorwa byo kugororoka vy'abera. Umumarayika arambarira atandika uti hahirwa abatorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi, kandi arambarira ati ayo n'amajambo y'ukuri y'Imana. Nikubitishwa hasi imbere y'ibirenge vyiwe no kumusenga. Arambarira ati oya, sigaho, ndumugurano mugenzawe kandi mugenzi wa bene so bafise ivyo gushingira intahe Yesu. Imana bari usenga, kuko abashingira intahe Yesu baba bavugishwa na mpwemu. Mbona ijuru ryuguruye, kandi mbona ifarasi y'igitare. Uyu vyagiye ko yitwa Mwizigirwa, irindi ni Munyakuri. Aca amateka akarwana intambara mu bugororotsi. Inyonga ziwe n'imbeya z'umuriro, no mu mutwe yambaye imigara myinshi, kandi afise izina ryanditswe ntawurizi atari we wenyene. Yambaye impuzu zajobetswe mu maraso, kandi yitwa Jambo w'Imana. Ingabo zo mw'ijuru ziramukurikira, zicaye ku mafarasi y'ibitare, zambaye impuzu nziza zera derere zitanduye. Mu kanwa kiwe havamwo inkota ikarishe, kugira ngo ayikubite amahanga. Azo yaragize inkoni y'icuma, kandi aganishiriza ibirenge mu bwato vino y'uburake bw'inkazi bw'Imana ishobora byose. Kandi impuzu ziwe no ku kibero afise izina ryanditsweko ng'umwami w'abami, uganza abaganza. Mbona umumarayika ahagaze ku zuba, asemerera n'ijwi rirenga, abarira ibisiga byose biguruka vyatiriye ijuru, ati nimuze mukoranire amazimano menshi y'Imana, ngo murye inyama z'abami n'iz'abakuru n'iz'abagabisha b'abasoda n'iz'abahizi n'iz'amafarasi n'iz'abayicarako n'iz'abantu bose, abidegemvya n'abagurano, aboroshe n'abahambaye. Mbona ca gikoko n'abami bo kw'isi n'ingabo zabo bakoraniye kurwanya ubu vyagiye kuri ya farasi n'ingabo ziwe. Ico gikoko gifatwa mpiri, bona wa muvugishwa w'ibinyoma yakorera vya bimenyetso mu maso yaco, akabizimirisha abemeye gushirwa ku kimenyetso ca gikoko n'abasenga igishushanyo caco. Vyompi biterwa bibona mu kiyaga caka umuriro n'amazuku. Abasigaye bicishwa inkota y'uvyagiye kuri ya farasi, imwe ivuye mu kanwa kiwe. Ibisiga byose bifunereza inyama zavyo. Yesu ashimwe cane. Haleluya. Ndashimira Imana kubona nongeye kugirirwa amahigwe kakanya tugira ngo dusangira aya majambo. Mwene data wumva ibintu, ndagira ngo dusobanurirwe aya n'amajambo akomeye nk'uko twabibonye ku murongo wa mbere muri kino gihimba ca 19. Twatanguye dusoma tuvuga ngo hanyuma y'ivyo numva mw'ijuru ikimeze nk'ijwi rirenga ry'ishengero ryinshi riti haleluya. Agakiza n'ubwiza n'ububasha n'ivy'Imana yacu. Yesu ashimwe cane. Haleluya. Yohana aratanguye arakomeje gusobanura no kutubarira ivyo yakomeje kubona
inyuma yuko abonye Babuloni ikomvomvoka, inyuma yuko abonye wa mugore maraya arangira atongorwa, agatongozwa umuriro, akabona ikibanza maraya yahora yicaramwo, ikibanza Babuloni yahora arimwo hasigaye harangwa abadayimoni n'ibisiga byose byankwa byose binuka. Maze yongera abona yuko Babuloni itongojwe umuriro, umwotsi urapfunduka. Hanyuma y'ivyo reka twumve ibintu bikomeye cyane. Yohana aratubwira ngo hanyuma y'ivyo ngo agize akaza yumva ikimeze nk'ijwi rirenga ry'ishengero ryinshi. Haleluya! Iri jwi rirenga ry'ishengero ryinshi, hano turatanguye gusubira kongera kubona ishengero ryinshi. Iri jwi ry'ishengero ryinshi, ishengero Mana ishimwe cyane, ryaravuzwe guhera muri ya mashengero ndiwo muri Asiya, ryongera kuvugwa mu gihimba c'indwi. Yesu ashimwe cyane, aho Yohana yabonye ishengero ryinshi riri imbere z'Imana. Yongera kubona iryo shengero mu gihimba ca 14, ishengero ryinshi riko rirahimbaza Imana mu ijuru. Yongera kubona iryo shengero mu gihimba ca 15, aho iryo shengero bari bahagaze ku kiyaga c'ibirahure kivanze n'umuriro, bafise inanga barimo baracuraranga. Hano twongeye kubona rero iri shengero ryongeye kuvuga Imana ishimwe cyane. Inyuma yuko Babuloni imaze gusenyuka, inyuma yuko abamaraya amaze kuzimangana, wa mugore maraya amaze gushira, amaze kurangira, hano rero harabonekanye ijwi ry'ishengero ryongeye kuvuga ariko bwa mbere hano ngo haleluya. Yesu ashimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo mbabwire yuko ishengero rya Kristo rizovuga ngo haleluya. Hano haleluya nibwo bwa mbere rivuzwe mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Baca badusobanurira hepfo ngo haleluya risobanurwa ngo nimutazire Uhoraho. Kuva igihe Babuloni izo imaze gusenyuka, nibwo bwa mbere tubonye ijambo rivuga ngo haleluya. Yesu ashimwe cyane. Aha ishengero rizoba ritanguye gushima kuko umugore w'icigenze maraya wa wundi ahora yivanga akaza yita umugore ariwe shengero kandi atariwe. Abantu benshi bita ba Kristo atariwo, amadini menshi bita amadini atariyo, bita ishengero kandi atariryo, kandi ari abanyabinyoma bariko barazimiza n'abatoranijwe kugira ngo barabe ko bayobya n'ivyashoboka. Ndagira ngo mbabwire yuko aya madini akuye hasi kuyovya, akuye hasi kuzimiza. Bakoresha ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma, bakoresha amazina y'amarogotano, biyita yuko arabera. Usanga biyita amazina y'ubweranda, biyita amazina yuko aribo ba mbere bazi gusenga, bazi kuvuga ubutumwa, bazi gukiza abantu, bazi gukora ibitangaza, ariko n'indyarya n'abanyabinyoma n'ababeshi. Ndagira ngo mbabwire yuko igihe uyu maraya azoba amaze kuvanwaho, ishengero rizoca ritangura guhimbaza Imana mu ijuru. Haleluya! Ngo riravuga riti haleluya, agakiza n'ubwiza n'ububasha n'ivy'Imana yacu. Umurongo wa 2 uravuga ngo kuko amateka yayo ari ukuri n'ukugororoka, yaciriye ko iteka umwe maraya wagahebuza yononesha bari mw'isi ubusambanyi bwiwe, kandi muhoye amaraso y'abagurano bayo. Imana ishimwe cyane. Haleluya! Yesu ashimwe. Icatumye bavuga bati haleluya, icatumye batazira, icatumye bahimbaza, icatumye ishengero ryongera kwiyumva nk'imbaraga n'inkomezi, ni kubera yuko bari bamaze kubona umwe maraya amaze gutongoka, umwe yahora yononesha abari mw'isi ubusambanyi bwiwe. Narabasobanuriye ubusambanyi ico bivuze hano. Bisobanura inyigisho z'amadini, bwa butumwa amadini avuga, bwa buyobe, bwa butumwa bw'ubuyobe, za nyigisho z'ubuyobe, kwa kuntu amadini ayoboye ariko mu izina ry'ubuyobe, mu ntumbero z'ubuyobe, kwa kundi amadini agenda yigisha ibinyuranye n'isezerano risha.
bakagarukana amabwirizwa y'isezerano rya kera, bakagarukana ivy'Imana yasazishije, ikazana amaraso y'isezerano igakuraho ibimazi na vya bindi byose byo kurinda gukora kugira ngo uzobone ijuru, ngo uzorinde ngo gukora ngo kugira ngo uzobone ijuru, ngo kugira ngo uzobone kubabarirwa, ngo ubanze ngukore. Ivyo bintu ni bimwe vyari biriho kera, ariko ntivyashoboye kubashikana mu ijuru. Abantu bagiye batabagwa ku mbabazi z'Imana. Rero uno munsi twirata amaraso ya Yesu, ariko amadini bamwe bashigikira ibi, abandi bati oya, bati twebwe duhagaze kuri ibi amategeko ya Mose. Bamwe barahaguruka bakadukana amategeko runaka, bamwe bati isabato utayikuriye hasi, utayubahirije, bati ntuzobona ijuru. Kandi nabo nyene bavuga isabato ntavyo bashobora, basanga bihenze gose ntavyo bashobora. Abandi batoya bati twebwe twasanze ikigira cuma arico kizotuma umuntu yinjira mwijuru, agaca yibagira yandi mabwirizwa yose. Ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo iyo ufashe ibwirizwa rimwe ukarirutisha yandi, uba wiyagirije yuko hari ibwirizwa rimwe wakengereye. Ndagira ngo mbabwire yuko abahagarara ku mategeko n'amabwirizwa baba bariko bariyovya, bariko barizimiza, baba bariko baritega umutego. Hano rero uyu mugore maraya yononesheje abari mw'isi ubusambanyi, arizo nyigisho z'ibinyoma. Izo nyigisho z'ibinyoma nizo ziriko zirahitana abantu benshi. None rero bariko barahimbaza, ishengero riravuze ngo haleluya, kubera ko maraya yaciriweho iteka. Muhoye ingene yonona abantu mw'isi, abononesha ubusambanyi bwiwe. Akongera kandi imuhoye Imana yacu, imuhoye amaraso y'abagurano bayo. Abagurano bayo babonekanye ko bishwe n'uwo mugore maraya. Hariho amaraso menshi yagiye yasesetse, yamenetse, nk'uko Yesu yagirije abayuda ati guhera ku maraso ya Abeli kugeza ku maraso ya Zakariya mwiciye hagati y'igicaniro n'urusengero, atazobazwa kuba iki gihe. Amadini azobazwa amaraso y'abera y'abagurano b'Imana, maraya azobazwa. Umurongo rero wa gatatu rivuga ubugira kabiri riti haleluya, kandi umwotsi wiwe upfunduka ibihe bitazoshira. Oh haleluya! Ngo iryo jwi ryongeye kuvuga ubugira kabiri, rirongera riravuga riti haleluya. Uyu ni umunezero ntangere kubona maraya agiye kuvanwaho. Mbega mwene data, aho uri naho uhagaze, uranezerewe hamwe maraya yokugwaho, yovanwaho? Mbega ubwo kuri ubu ntumushigikiye? Mbega ubwo kuri ubu nturi kumwe nawe? Mbega ubwo kuri ubu ntimusangira? Mbega ubwo kuri ubu ntubana nawe? Mbega ubwo kuri ubu ntusambana nawe? Mbega ubwo kuri ubu nta mategeko apfuye yaguhendesheje? Mbega ubwo kuri ubu ntaraho wafashe ibwirizwa rimwe rikaba ariryo ushingirako, ayandi yose ati oya, ayo yaraheze, atari kwiri rirakomeza? Mbega ubwo ntabwo waba warayovye, ntabwo waba warazimiye ugakurikira inyigisho z'amadini, amadini agenda anyuranya? Suzuma wumve mwene data, ngo ijwi rivuga ubugira kabiri riti haleluya. Umurongo wa kane rero uravuga ngo babakuru 24 na vya binyabugingo 4 byikubita hasi bisenga Imana, ivyagira kuri ya ntebe biti haleluya. Oh Yesu ashimwe cyane. Ijwi ryongeye kuvuga ubugira gatatu riti haleluya. Hano twabanje kubona ishengero niryo ryabanje, none uno nabonaho hakurikiyeho abakuru babakuru 24 hamwe na vya binyabugingo 4, bimwe byuzuye amaso imbere n'inyuma, navyo birashize ko. Imana ishimwe cyane. Nukuvuga ngo haleluya zibiri zabanje gutegwa n'ishengero, hanyuma haleluya igira gatatu yongeye gutegwa n'ababakuru 24 hamwe na vya binyabugingo 4. Oh ngo baca bikubita hasi basenga Imana, Imana ivyagira kuri ya ntebe biti amen haleluya. Baca bavuga bati bibe bityo. Ishengero ryaravuze riti haleluya, rivuga kabiri riti haleluya, maze babakuru nabo bati amen, bati nibibe bityo, nabo baca barongera ko bati haleluya. Yesu ashimwe cyane.
n'umunezero mwinshi. Ndagira ngo mbabwire umunezero ukomeye, umunezero mwiza, umunezero w'agakura, aho tuzoba dusezeranye n'imibabaro, aho tuzoba tumaze kubona amaraya avanyweho, aho tuzoba tumaze kubona amaraya yagiye burundu, yatekeye mu izina rya Yesu. Muri ico gihe tuzoja dutangura kuririmba haleluya hamwe n'ibinyabugingo n'ababakuru mu bwami bwo mw'ijuru. Imana ishimwe cane. Umurongo wa 5, ijwi riva kuri iyo ntebe rivuga riti, nimushime Imana yacu, yemwe mwese abagurano bayo, abayubaha, aboroshe n'abakomeye. Haleluya, Yesu ashimwe cane. Haciye haza ijwi rivuye kuri ya ntebe, rica rivuga riti, mwese nimushime Imana yacu. Imana ishimwe cane. Hano twabanje kubona ishengero ko ariryo ryatanguye. Haleluya, ishengero riranezerewe, ririteguye kugira ngo rize ribanze gushima. Imana ishimwe cane. Hanyuma ibinyabugingo n'ababakuru nabo nyene twabonye ko bashimye, batanguye gushima. None ubu haje irindi jwi rivuga riti, kumbure baba hari abagisigaye, nti nimushime, nimushime. Iryo jwi ryavuye kuri ya ntebe rivuga riti, nimushime, nimushime Imana yacu, mwese abagurano bayo, aboroshe n'abakomeye. Abantu bose, abato n'abakuru, none bobo borekera iki ko vya binyabugingo vyashizeko na babakuru 24 bakaba bavuze, none abandi bobo basigaye hehe? Umva rero ibica bikurikira kuva iryo tangazo ritangarijwe rivuye kuri ya ntebe. Umurongo wa 6 uravuga ngo, numva ikimeze nk'ijwi ry'ishengero rinini, n'ikimeze nk'ugusuma kw'amazi menshi, n'ikimeze nk'ijwi ry'imituragaro ihambaye kivuga kiti, haleluya, kuko umwami Imana yacu ishobora byose ihangamye. Yesu ashimwe. Iryo tangazo rimaze gutangazwa, iryo tangazo rimaze gusohoka, Yohana yagize akaza yumva ikimeze nk'ijwi ry'ishengero rinini. Haleluya, ryajwi ry'ishengero rinini rimwe ryatangura ku murongo wa mbere, ryaciye ryongera kandi gufata iyo ritime kandi. Imana ishimwe cane. Ngo hamwe n'ikindi kigira kabiri, ngo kimeze nko gusuma kw'amazi menshi. Yesu ashimwe cane. Ibinyabuzima by'ibiremwa bikomeye byo mu nzego bica navyo birashirako. Ngo hanyuma n'ikigira gatatu kimeze ngo ijwi ry'imituragaro ihambaye kiravuga kiti, haleluya. Yesu ashimwe cane. Ngo kuko umwami Imana yacu ishobora byose ihangamye. Imana yacu izoba ihangamye. Ico gihe Imana yacu nuno munsi irahangamye. Nuno munsi n'umwami Imana ibihe bitazoshira. Uwo munsi rero bizoba ari birori, uzoba ari umunsi mukuru, uzoba ari umunsi mukuru ibihe bidashira, aho abera bazoba ariko barahimbaza intsinzi y'Imana ku mugaragaro, intsinzi y'Imana ku isi no mw'ijuru, intsinzi y'Imana. Haleluya. Mwene data uri hose, nawe niwitegura iyo ntsinzi uzoyibemwo, niwitegura ishengero rigiye kuzamurwa, niwitegura aho hantu uzobeyo, uzobe mu bashima, uzobe mu baduza, bazamura, bashima, batazira. Tangura uyu munsi ushime, tangura uyu munsi utazire, tangura uyu munsi uvuga uti haleluya, tangura uyu munsi ushime, tangura uyu munsi kugira ngo utazire. Nturindire ico gihe mwene data, heri isaha, tangura ubu, shirako, tazira Imana. Imana irahangamye kuko yaramaze gutsinda. Yesu yaranesheje urupfu, yaranesheje kuzimu, yaranyaze Satani ububasha bwose, yaramutsinze, yarazamutse. Uno munsi n'umwami w'abami. Heri isaha mwene data. Imana ishimwe cane. Haleluya. Ngo iryo jwi riravuga riti, bose bamaze ya migwi itatu yose, ya migwi itatu, ishengero, ngo hamwe n'ikimeze gusuma kw'amazi menshi, ngo hamwe n'ikimeze ngo nk'ijwi ry'imituragaro, ngo ihambaye. Hano barakoresha ijambo rivuga ngo iyo mituragaro yari mituragaro ihambaye. Ngo ico kiravuga kiti, haleluya. Bose bavugiye rimwe, ibiremwa byo mw'ijuru n'ibiremwa by'ikuzimu n'ibyo kw'isi, ibiremwa bibonekana n'ibitabonekana, byose biraterana biravuga biti haleluya.
ngo kuko umwami Imana yacu ishobora byose ihangamye. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Imana irahangamye, Imana irahangamye mwene data, Imana irahangamye. Mbega umunezero. Haleluya. Umurongo w'indwi rero urakomeza ugira uti tunezerwe duhimbarwe tuyihe icubahiro kuko ubukwe bwa wa mwagazi w'intama bushitse, umugeni wiwe ariteguye. Haleluya. Tunezerwe, nezerwa aho uri mwene data. Tsinda icaha, tsinda ishavu, tsinda uburake, tsinda uburakari, tsinda icaha, tsinda, nesha, tsinda mw'izina rya Yesu. Wongere kunezerwa, wongere kunezerwa. Imana ishimwe cyane. Riti tunezerwe tuhimbarwe duhe Imana icubahiro kuko ubukwe bwa wa mwagazi w'intama bushitse kandi umugeni we ariteguye. Haleluya. ngo ubukwe burashitse, ubukwe burasoye, itangazo rirashitse, ubukwe burasoye, ubukwe bwa wa mwagazi w'intama burashitse, ubukwe bwa wa mwagazi w'intama burashitse. Haleluya. ubukwe bwa wa mwagazi w'intama burashitse. Nimunezerwe, nimutazire, nimushime Imana. ubukwe bwa wa mwagazi w'intama burashitse, burashitse. Nimwitegure, uwo bataritegura nayitegure, uwo bataritegura nabe maso niyitegura. ubukwe bw'umwagazi w'intama burashitse. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe cyane. umurongo w'umunani haravuga ngo kandi yahawe kwambara impuzu zera nziza zikayangana zitanduye. izo mpuzu zera nziza nizo bikorwa byo kugororoka by'abera. Yesu ashimwe cyane. Imana ihabwa icubahiro. ngo uwo mugeni ariteguye, kandi uwo mugeni mu kwitegura yiteguranye imyambaro. iyo myambaro nayo ngo ni impuzu zera, impuzu zera zikayangana zitanduye. ngo kandi izo mpuzu ngo nizo bikorwa byo kugororoka by'abera. impuzu, imyambaro, impuzu twambara, izo mpuzu aho hantu kugira ngo uzobuhagera, kugira ngo uzojeyo uba urashariwe kuzoba wambaye imyambaro, imyambaro yera, imyambaro itanduye, imyambaro ikayangana itagira amarabaga. Imana ishimwe cyane. ngo izo mpuzu ni ya myambaro, ni vya bikorwa byo kugororoka wagenda ukora, vya mirimo, vya bindi ukora, kwa kundi ugenda ukora wirinda icaha wiyeza, kwa kundi ugenda usenga buri munsi wiyeza, witatura, wihana, watura icaha, wihana, ukomeza umesura impuzu zawe. hajya kumesura nuguca bugufi, nukwihana, nukwiyeza, nugufasha batishoboye, gufasha impfuvyi n'abapfakazi, kwitaho abagowe, kwitaho babandi bantaho nikora, bamwe badashoboye kurima, bamwe badashoboye kudandaza, bamwe badashoboye gukora igikorwa, babandi bameze bafise bibimuga, babandi b'impfuvyi batagira ikibafasha. abo bantu birya n'ibikorwa byo kugororoka. guharanira ukuri, kuvuga ukuri, kutabesha, kutaba indyarya. umuntu nimba hari ico mupfa mubwire ico yagukoreye, hanyuma umubwire yihane. ati warankoreye iki, none ndakikubariye ndagushire mu muco. ikintu bita gushiranira mu muco, abantu benshi ntibagishiranira mu muco, bashaka kubikiriranira akazika. ariko vuga ubwurire umuntu, mubwire erega iyo umushiriye mu muco ubu mubariye kugira ngo yihane. hanyuma rero mwene data umaze kuburirwa ca bugufi wihane, kuko uyu muntu awuriwe Imana ibimukunda, Imana iragukunda, yarakuburiye. Yesu ashimwe cyane. ivyo byose nibikorwa byo kugororoka by'abera. kwihana, ikintu ca mbere cyo cy'ibikorwa c'impuzu nziza zera nukwihana, nuguca bugufi, nukwatura ibyaha, ntubinyegeze, ntubihishe. reka guhisha, nta uhisha umwotsi inzu yahiye, nta uhisha, reka guhishira icaha. uriko urashira amakara mu mpuzu, uriko urashira amakara mu mpuzu ziraguturira. ayo makara urimo urashira mu mpuzu urasha. reka kuzibira, reka kunyegeza, nubishira hawe nubigaragaze.
Yesu ashimwe cyane. Watura ibyaha, wongere gupfukama uri wature. Ivyo nivyo bikorwa byo kugororoka. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Umurongo w'icenda uravuga ngo umumarayika arambarira atandika uti hahirwa batorewe gutaha ubukwe bw'abamwagazi, kandi arambarira atayo n'amajambo y'ukuri y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Iri ni jambo rikomeye. Marayika abwira Yohana ati vyandike. Hano iri jambo riranditswe mu gitabo c'Imana yuko hahirwa umuntu wese azoba yarapfuye canke umuntu apfa agapfira mu mwami, umuntu asozera neza. Mwene data, ivyo ukora byose wipfuze kurangiza neza, wipfuze gusozera neza, wipfuze kurangiza neza. Kugira ngo urangize neza bishakirwa ko ukora ugifise uburyo, ukora umwanya ukiriho, wihana icaha ugifise uburyo. Hari abantu benshi baca bibaza yuko ari ibikorwa by'ingufu zabo bizobaha kugira ngo basozere neza. Ariko ikintu ca mbere ni ukwiyeza mu mutima, umutima ukera. Kuko mwene data, hariho abantu benshi, hariho turibuka ca gisuma yihaniye ku musaraba kuko yaciye bugufi, yarahariwe. Ikintu gikomeye cyane ca mbere ugomba gukora ni ukugira ngo mwene data wiyeze mu mutima, urandura icaha n'akandi gisa n'icaha. Hanyuma rero ni witegure kuvuga ati niyo nopfa isaha Yesu yoca ndugana mu bwami bwo mwijuru, niyo inzamba yovuga noca nzamuka. Ico gihe uvyumve, ubishingire intaha mu mutima. Nukuvuga ngo kugira ngo wishingire intaha yuko uzosozera neza nukwihana. Kwihana nico kintu ca mbere cemeza umuntu yuko azoja mwijuru. Iyo umaze kumva yuko umaze kwatura ivyisi byose ukabirangiza, ukabiheba, ukabisezerera, harya uba watuye, uba wihanye. Haleluya! Kumva ko ivyisi byose byakuvuyemo atakagigacira, tagakacira mu mutima, byose ukabiheba. Nimba bikirimwo bihebe, bisezere. Birashoboka bugitambamye, uracatambamye burya n'ibumoso, uracahiga ushakisha ivyisi, bihebe. Ivyisi bikuve mu mutima, birangire, bigende, usigare wera wejejwe, usigare umwana w'Imana kugira ngo uzurangize neza. Ngo marayika aramubwira ati andika uti hahirwa batorewe gutaha ubukwe bw'abamwagazi, kandi arambarira atayo n'amajambo y'ukuri y'Imana. Haleluya! Hahirwa batorewe gutaha ubukwe, hahirwa bagiye gusozera neza, bakazoja muri ubu bukwe bw'umwagazi w'intama. Witegure kuzotaha ubukwe, witegure kuzobwinjiramwo, witegure kuzoba umutumire wa mbere, kuzoba umutumire mu bandi. Mwene data, witegure. Ubutumwa nubwo kuburira abantu ngo bitegure kwinjira muri ubwo bukwe bw'umwagazi w'intama w'Imana. Imana ishimwe cyane. Umurongo w'icumi rero urakomeza ugira uti nikubitishwa hasi imbere y'ibirenge vyiwe no kumusenga, arambarira atoya sigaho ndumugorano mugenzawe kandi mugenzi wa bene so, bafise ibishingira intahe Yesu Imana bari usenga. Kuko abashingira intahe Yesu baba bavugishwa na mpwemu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya! Ayo n'amajambo y'ugabisha babandi bari mu madini agisenga abatagatifu, agisenga abamarayika, ukumva ngo arafise marayika murinzi. Ariko nimba ari umurinzi, ntabwo ari uko yaguhawe ngo hanyuma uce umusenga, ahubwo n'umurinzi. Imana niyimenye uko bigenza. Ngo Imana yarasezeranye iravuga ngo izokuragiza abamarayika bayo bakurinde ngo woye gutsitara kwibuye. Ariko ntiyavuze ngo abo bamarayika uzoca upfuka mu basenga. Oya, ntabwo ari byo. Hano marayika yabwiye Yohana yuko ari umugurano mugenzi we, kandi mugenzi w'abandi bose bitondera ivy'Imana, bafise ibyo gushingira Yesu Kristo intahe. Mwene data, marayika nawe ni kiremwa nkawe. Marayika nawe yaciye bugufi, Imana iramwemera, ariko yagararije. Murabona abamarayika benshi baguye, baraciriweho iteka.
ngo maze ngo barindirizwa ngo bashirwa mu vyobo vy'umwiza w'umuzitanya, barindiririzwa kuzocirwaho iteka ry'ibihe bidashira, kuko bononekaye bagakurwa ahantu habo no kwirata no kwigira gakomeye, maze bavanwa ahantu habo barakorogwa uno munsi bari mu vyobo vy'umwijima. Bene data, abamarayika ntibakwiye gusengwa. Abamarayika n'abakozi b'Imana, n'abakora serivise kubw'abatoranijwe. Yesu ashimwe cyane. N'abakorera Imana, n'abafasha bakorera Imana bagafasha abantu mu buryo ubu canke buriya. Imana niyo ifise ukuntu ibitunganya. Muribuka igihe Yesu yarari mw'ishamba ry'i Getsemane, amaze gutsinda, amaze kurangiza gusenga, marayika yaraje amwongera intege. Yesu ashimwe cyane. Iyo uri mu bigeragezo bikomeye, iyo uri mu ntambara zidasanzwe, Imana irarungika marayika akaza kukongera intege. Muribuka ingene Shadraka na Meshake na Abedunego bari muri rya tanure ry'umuriro uhinda, bagize batya zabona marayika wa kane araje, ngo yari afise ishusho nk'iy'umwana w'umuntu. Yesu ashimwe cyane. Arabakiza, barinda umuriro, maze bararokoka. Iyo uri mu bibazo, iyo uri mu muriro, iyo uri mu bigeragezo, Imana irarungika marayika akaza akagutabara, maze ukumva urongewe intege, ukumva urongewe imbaraga. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Turibuka Daniyeli mugabo gw'intambwe, nawe nyene ntaco zamugize. Imana irafise uko bigenza. Iyo uri mu ntambara, uri mu kaga, iyo mu bibazo, Imana irarungika marayika. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero hano Yohana aratwereka neza ko atari byo gusenga marayika, ntabwo ari byo. Nawe yaratanguye kwiyumvira ko ibyo abwiwe ari ibintu bikomeye, acatangura kubishira kuri uyu marayika ko ari we abivuze. Ariko marayika yari abivugishijwe, yari yabitumwe ngo abibwire Yohana ngo abibwire ishengero. Imana ishimwe cyane. Ntabwo ari marayika arafise icyo cyubahiro, ahubwo ni Imana yari yamutumye, yagomba kubahwa no gusengwa. Yesu ashimwe cyane. Kuri ico gihe ndabwira abantu benshi bariko barishira imbere, bamaze guhabwa ibiti n'ivyubahiro imbere y'abantu mu madini, ugaca usanga batanguye gusengwa. Bamwe bakita abami, abandi bakita abami, abandi bakita abarevera, abandi bakita abakuru bakomeye, bakita abakuru. Mwene data, ndagira ngo nkubwire yuko kuba umukuru w'ishengero byari birekuwe, biriho mw'ishengero, aho intumwa zagenda zitora abakuru b'ishengero bakabasiga bakabashinga. Ariko uno munsi amadini yararengeje, baca batangura rero kwiha amazina akomeye. Umuntu yahora yitwa izina runaka, iyo aramutse ahawe iryo robanurwa, aca atangura bacamusinyisha, ndetse n'abandi bakabarahiza ngo ntihazagire usubira kumuhamagara iryo zina, ngo adatanguye kuvuga ngo ni apotre, ngo adatanguye kuvuga ngo ni pastori, ngo adatanguye kuvuga ngo ni bishop. Hanyuma warangiza rero ngo ukabona kuvuga ya mazina ya kera. Ngo ariko kirazira guhera ku mazina ya kera, ngo uhera ku izina rishasha ry'ububishopo, ry'ubwungere, ngo niryo uherako, ry'uburevera, ngo niryo uherako. Bakabarahiza. Ndetse n'ukoze ikosa bakamukosora bati ibyo ukoze sivyo. Bene data, Imana idutabara. Ivyo ni ivyubahiro by'amadini, ariko marayika yaramenye ubwenge, aca arabihakana. Umutego, abantu benshi barategwa imitego bakayigwamwo, abantu benshi bararobanurwa bagaca bategwa imitego, bati rero ntihazasi kugira ukusura kukwita ya mazina ya mbere. Uwo mutego akabara ukorokeyemo. Mwene data, ijambo ry'Imana avuga ngo ntihakagira uwikakisha ngo azohave agwa muri kwa gutemba kwa kwishira hejuru kwa wa murwanizi. Ukwishira hejuru ni icaha. Kwemera gusengwa ugasanga umuntu yemeye kwiyubahiriza no kubahwa n'abantu, akarwanira icubahiro cyo mw'isi. Ivyo ndababwiza ukuri, ni musoma y'amajambo murasanga uyu marayika yarabihakanye, kandi ari mu bamarayika bakomeye. Yari ariko arereka Yohana ibihambaye,
ariko yaranse gusengwa, yaranse gupfukamirwa. Mwene data, abantu benshi nimubabwire bihane, baratezwe imitego bayigwamwo. Abantu benshi b'abakozi b'Imana baraguye muri iyo mitego, baca barayigwamwo, baca barayigiramwo. Imana idutabare. Yesu ashimwe cyane. Rero igice ca mbere kirarangiye, ndagira ngo duce dukomeza mu gice kigira kabiri. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Yesu ashimwe gose, Imana ihabwa icubahiro cyane. Haleluya. Uyu munsi ndagira ngo kino gice tukigereza aha kugira ngo abantu babanze basobanurirwe ingene ukunesha kw'Imana n'ubukorwa bw'abamwagazi byagenze. Hanyuma duca twinjira rero mu kindi gice kivuga ivy'inganji ya Kristo. Inganji ya Kristo zoca tubandanya n'ivy'uguhona kw'abansi biwe. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo mwene data, kuri wewe uyiteguye umugeni, ubandanye ube maso, ubere maso ubugingo. Turagira ngo dusenge Imana rero ku bantu barimo baritegura, bakomeza amesura imvune zawe. Kora ibikorwa kugira ngo imvune zawe zirushize gukayangana. Kora imirimo, wiyeze, wihane, ubanze wature, upfukame wizere. Yesu aragukiza ibyaha, aragukiza ubumuga bwawe urimo, ubumuga bw'umutima n'ubw'umubiri, aragukiza intambara urimo uracamwo n'izirimo uranyuramwo. Birashoboka ukaba waraguye. Hariho abandi benshi bazimijwe n'amadini, abandi bazimizwa n'imiryango, abandi bazimizwa n'ababanyi, abandi bazimizwa n'abagenzi, bababwiye ubutumwa bupfuye, abandi barazimagirika, ntibaba bakimenya iyo baja niyo bava. Yisaha mwene data, ca bugufi tujya gusenga. Haleluya. Data, mu izina rya Yesu ndagushimiye papa, ndagushimiye Imana ihoraho, uri Imana y'ubushobozi, uri Imana ifise ububasha. Habwa icubahiro. Muri kano kanya tumaze kumva ubutumwa bwiza bwami bw'Imana buriko burahamagara Yesu kugira ngo umugeni yitegure. None mwami, ubutumwa bwiza bwami bw'Imana ndasengera abagumviye bose, wongere kubagirira neza, ubaharira icaha n'ivyaha n'akaha. Mwami, amazina yabo yandikwa mu gitabo cy'ubugingo c'abamwagazi w'intama. Ndasengera umwene data aciye bugufi ariko arihana ibyaha. Umuntu wese ari hose yongere gupfukama yihane, yongere kwatura, yongere guhinduka, yongere gusubira ku murimo no ku murongo no ku ntumbero yo gukorera Yesu by'ukuri atawuryarya. Yakira Yesu mwami, basuke ko mwami wawe yera, kugira ngo ubushobozi n'imbaraga bibaze ko, maze bitegure gusanganira Mesiya, bitegure gutaha ukorwa w'abamwagazi w'intama. Mwami, nanje ndisabiye, ndisengeye, ndasabye mwami, wongere kungirira imbabazi no kungirira ikigongwe imbere zawe. Ndapfukamye imbere zawe, umbabarire ibyaha byanje byose. Mwami wanje, Mana yanje, nabangiriye nabi bose mwami, ndababariye Mana. Mwami wanje, nuwo nagiriye nabi mwami, nanje ndamusabye imbabazi, ndasabye imbabazi ku bantu bose nakoreye nabi. Mwami Yesu Kristo, urakoze Mana. Egome mwami, udehe kwami imbuto zibereye kwihana. Urakoze ku bantu batabawe, abantu babohotse, abantu bagiriwe imbabazi n'abagiriwe ikigongwe bose, maze tuze duhurire mwami hahandi muri bwa bwami bwawe waduteguriye, kuko wavuze ati ntimuhagarike imitima yanyu, ngiye kubategurira hanyu kugira ngo aho ndi namwe bariho muba. Ndasengera umuntu wese muri akanya yongere gutabarwa no kubabarirwa ibyaha byiwe byose. Abera bose ishengero ry'Imana, abatumiwe mwami bose aho bari hose bitegure, maze bagusanganire muri bwa bukwe. Tugusanganire Mana. Ndagushimiye kubikoze Yesu, ndagushimiye Mana, nubihere gucubahiro. Haleluya, haleluya. Izina ryawe niryubahwe, ndabisenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen, amen, amen. Yesu ashimwe cyane. Mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli. Utaha tuzoca tubandanya kuri ibice bibiri bisigaye, tuzoca tubirangiriza rimwe. Hanyuma rero Imana ibagirire neza. Yesu abahezagire cyane. Amen.